we nawe ngira wakoranye na nyogokuru kwe imiganura ca hirya no hino aha numvirije nta na kimwe ndatahura vye washatse kuvuga iki vuga intumbero yawe hanyuma sheri je nibaze mbesha si niko kakavura ahubwo araka kavura mugangira nyine hezagira kane sivyo none ega kubera tutanaherukana nakavura nako kabonye ko imihezagira ikenewe ko ivyo twimirije nivyo umuhezagira udasanzwe hanyuma sheri je nibaza katamuti wishiwe araka jambo nibaza wombwira nibaze ko ufise byinshi byo kumbwira Kugenda afise akabazo kamwe mbwira byinshi kandi ako kabazo ndakamara igihe kitari gito wewe mbwira nizere ko atari ibintu vya grave ari akantu keza ndavyizere mbe ndavyizere nibaza ko atangorana ntabwo byakira nabi je nibaza kuri wewe nta bintu uhava umbwira no kwakira nabi biba je bibaye na ngombwa je n'inzu ndumva ko ngabo yinyubaka ko canke nkaguheka mu mugongo ibihe byose erega je nagukunze kugira ndakwitangire muri vyose nizere ko ata kintu kibi no hava na nkakwakira wumva ari we numva afise ubwoba nta bwoba mbwira nta bwoba no kuri ndakuremesheje ukwe mbebe nayoba yo mabuye no yahekenya hakoje kuri wewe byose none sese namana kugenda nakwitangiye nta kintu na kimwe je mbona wombwira no kwakira ico kintu no gufasha cyo bari gike cyo bakizananye he nta na hamwe habaho mana yanje mbambarira ahubwo wantebeje vuga urumva sheri urabona kiriya gihe duherukana kirege duherukana atsenguma amazina tusi intege nke ugomba kumbwira je mu ndiko ndakubona none wabaye nabi gute wagize agisida yareka nkuje ngo ntavuze ndakubarire basi ndakubwira yego bandanye mbarira none urumva sheri jewe nasubiye mu bisi wawe wagize iki jewe nyine jewe kandi rero ibi bintu uriko urabizana uriko urabishira muri mikino wewe ca gihe sinaguma ndakubwira nti urabona rya jambo riragarutse yamara jewe ubu buhungu buguma bukwega imigongo inyuma jewe nibaza ko ivyo bintu ngira nta nibaza ko buri kurandiranja kamene sinzi ubuderanja niwe nyene bo jewe rero nakubwiye burya buhungu bwa bundi wahengereye ntahari nafashe urugendo uca usigara urakwegana na burya buhungu none ndaje ngo jewe naraguteye amageje wowe nyene ahubwo urabandebe ko utamenyekanye ari ibyo je ntumbwira mana yanje ahubwo tera utwariyo mana yanje biragusha jewe ibyo kuvuga ngo ko bitaramenyekana ngo ndabukuntu ndabigenza uro we niwe wabyiteye n'akazi kawe je ahubwo ikintu ndagufasha ndaba ku moto yaka byonyene kabundi nivyo wari wanteguriye kumbwira none jivyo nivyo wari je niko ivyo nivyo nasize twasezera
ndaguheba gute we urabona yuko witwaza ngo twara tuvugana ku telefone birashoboka kuba hakenewe yuko umuntu muza murabonana kubona akabizaje basi niburi nawe kuko ntumbonye undungikiye SMS nta foto yawe ubu ndungikiye nawe ntumbonye ubu ndakubonye tureba gusanga ko ndakubaza nyine ati tuzi bisubiye kuzura kirante cyane noneho nakosera kuguhebana ubigabanye nenda kubaza aho uvuga umugomba ko tuguma tubonana izo ntora ryari kugutwara eh icyo si ingorane vrema umuntu ntiyicaye ndiko ndabitegura vrema byo kugutwara uba kandi kari kera cyane nashaka yuko twokubakanye ntarikwiza neza ibikoresho byo mu nzu vrema ndiko ndegeranya kimwe mu minsi ndashobora gukwiza ivyinzu navyo urazi ko nakubwiye aho bigerere mba yuko atangorane iri ndaba nyine bikora ndiko ndagerageza vrema ndabe ko no gushira mu rugo hanabigeze kwama umuntu bahurira hariya terera inkuru hanze mu mizi niye kugushikana mu nzu hamwe nyine turi inkuru twegeranye kandi rero tubonanye natwe ntabwo tubonana ka ugomba birasema hari icyo nagomba kukubarira kandi rero ijambo rikomeye bwaca rijanye n'ibiki we mbarira nta kibazo urabyemera ko kawa nk'icaka bwiwe wende ngaha ku bwawe mbarira wisanzuye nta kibazo imvuriza rero bibaza ko ndagukunda kandi tugendanye ibihe birebire cyane rwose twema burya akunda kuvuga ati nta kintu umuntu akora kibura inyungu ushatse kuvuga iki none ko ntagutahuye burya rero ibihe byiza tumazemo iminsi byatanze umusaruro we nawe ngira wakoranye na nyogokuru kwe imigani uraca hirya no hino ahantu wumvirije nta na kimwe ndatahura pe washatse kuvuga iki vuga intumbero yawe hama umuntu abitorera inyishu nagombye kuvuga ati ko nibungenze inda yawe ati subiramo numva ko nibungenze inda yawe wanje jewe cunga neza mukobwa kumenga uciye oya vrema oya ndakubaza iki inda yiwanje jewe nyene jewe ubwanje yego nawe waruzi yuko dukora ibintu bitagira rezita none wowe nyene ndiga mukobwa ucunge neza jewe vrema nandi wowe ubwo sindikira mbere ni ariko warumpamagariye mbwira niba wari wigize umuginga ngomba kumegekeraho ibintu jewe ndagusumva ubuginga vrema je ntibansinata ko vrema we nagumye ndakubwira ati cunga neza burya buhungu nawe ntubona ibyo nkwegeye ugomba kunyagiriza ibintu je ntazi jewe vrema ubwo uraba ucunge neza vrema nawe uragenda ukampeba nabonye waronkanye utuntu dushasha agatanu ndakegera nayo yaje bakandangira ahora kantiye izo ono kuvuga yuko izo vrema nayikuye kure ahantu kwibaza ko nagenda ndifuza kuzoja kukarondera mugenzi ngoma se n'umuntu agiye vrema kubera ni byinshi nganje gukora ko ngira ibikorwa byinshi nzire ko twosezerana hanyuma tukazosaba tuyagundi umunsi gusezerana byari byiza gusa yakana nagomba kubwira tukiri hariya yego kameze gute ubu kandi umuntu ugiye kweri nagenda bibona nko kuri umugenzi cyo mbona ariko nama ndaguhanuka byanka jya mu macakundana muto nibigeze gusa rero urabona ujya mukobwa umukobwa mutuye gute azi igituma mvuga yuko ari mutuye mu jambo jewe ryari nambari kwa kangahe jewe niho nabona bari kumwe n'uruhungu uruhungu rw'ibintu kanake nk'amasaha
sanga Nyangana mu masaha 5 ati kwene abana ko bwije. Narabye ku isaha brene. Nijya mukobwa ku. Ndabona yuko bana banabwiye njya mukobwa by'inyuma mugabo. kandi mugenzi wawe waravye nahise Niho urabona. Jevere wewe kechi turiko turaganira. Jemana nimvira ati ibintu byinshi vrema kweri impanuro zima mugabe byinshi mana nimvira wigu basi nubeshi gushiramwo pe. Nereka cyane. Uko duye kose kwambwira tujya mukobwa ujya mukobwa nene kubera iki mugenzi. Nereka cyane. Mwakiro ko. Urabona? Inama nababwira ikintu ukamfata yuko umenga nandiko ndakubwira. Urabona? Mugabo kino kuri uko nuko niko nababwira. Urabona? Uwo munsi kweri je namiboneye. Je kweri uwo munsi nene samana imifoni. Urabona? Nza mbona abantu banciye ko nk'uko ndabona imifoni. Ukebuka urabona sanze ajya mu kandi we namara kubwira ko we mujya mukobwa heba basorondera abantu yababaza abandi bwasi bokunda kire tujya mu ujya kweri n'ikirara kandi namara kubwira Nacyo bitwaye ishati ibintu bisanzwe pe. reka muga nanje kambere Oya urumva ivyo wewe cyemanza vyihoze hanyuma ivyo by'uwo mukobwa navyo bizoza mu nyuma hawe. Ngene nzovyiga none gasha uzavuga gurega wewe Uza ukunda kungwanya mu vyiyumviro nenda kugaca nzovyiga ucu uyumvira ati basi kinwa kuzana yandi majyana ambiriza bro kandi wagiye kuri umugenzi yego uri umugenzi yego kabisa kandi barabwira ikintu we nawe ntahura mu makoshi aho ya ni ngombwa ndagutera mu makosa kubera ko iyo umuntu mukunda vrema reka sha mugenzi nk'ubu nkawe uraje vrema ndaje ndakugira tujya mukobwa tujya mukundanye ramuva inyuma nawe ufatanye na naka ari nkawe vrema atari ibintu wiboneye vrema ubusho kuvyene Nereka cyane uranyemera ko ndi umugenzi yego yego je ni wamanura ikintu nzoguta kucumva kuko nzonanwe n'umugenzi oh umva amahoro re mugenzi cengiye guciye Sheri kubera ko mugiye tuve hariya hantu tuze ngaha wahanye vyiki hariya Ega sheri mbabare basikwa ndakuzanye ngaha azico nasi nasabye ruza rw'abantu baguma barengarenga ndagufitiye surprise ndayihaba niyo nk'ivyo bintu bishasha bintu Ezi n'amakuru tugiye kunguka tugiye kunguka cyane warose imitahe barira none ubwo umutagatanya ngo usanga harakubutse Asha tugiye kunguka rero urishima rero ntambe oya mandu mbalire sheri ndakubarira urazi rero icyo tugiye kunguka turengeye nayo amafaranga uvuga okay mbwira aja tugiye kunguka cyane tuba tuje hanze cyane
yarira mbari sheri no gutiba kumbara ivyo bintu birengeye amafaranga nibiki ndumva n'umutima uhaye umutima uriko urasimba kwe oya ntugasimbe barambwiye kwe asi tugiye kuronka umuzungu umwana umwana niwo watoye cane